Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Ijambo numvise Mpwemu Yera ariko aranyibutsa, ariko arasubira kandi gushimika muri jewe, akandongora no kurimeditako cane, kugiyumvirako cane, niryanditswe muri Zaburi 2 igice 8, aho handitse ngo nsaba nzoguha amahanga. Mugabo mu gifaransa niho nkunda ingene handitse, kuko niho wumva aho bihagarariye, avuga ngo demande-moi et je te donnerai les nations. Mugabo urumva ni demande-moi, banza unsabe jewe, banza urondere jewe. Amen. Hakurya handitswe muri Matayo 6 igice ca 33 ngo turondere irya mbere na mbere hejuru y'ibindi vyose, ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, hama ibindi vyose tuzobihabwa. Amen. Urumva rero Imana numvise iriko iravuga ati banza urondere jewe, ndondera jewe, soko y'amahoro yawe, soko y'umunezero wawe, ni jewe ubuzima bwawe. Amen. Urumva ca numva ko nari natsitaye, nja kurondera ibindi, nja kurondera ikindi, nja kurondera niungushaka kuja kurondera uyundi umuntu. Mugabo urumva Imana ivuga ati nsaba jewe, kuko je ninaza ibindi umva uronka ibisumbiriza n'ivyo uri kurasaba. Amen. Kuko hari igihe nico uri kurasaba sico ukwiriye gusaba, ndashobora guca ndagihindura complètement, nkagihindura canke umva nzana urutonde rwanje, niho hari ubuzima. Amen. Niho hari navuga gute ubukiriro bw'ukuri. Amen. Rero ncanza apana nkorera kuvyo wewe ushaka uko wowe bishaka, muga nkorera uko jewe nzi ko ari vyo vyiza kuri wewe. Amen. Urumva rero naho Imana numva ko iba iriko iratujya kara, isubira kutwibutsa ahari ikiri prioritaire, navuga gute ikitegerezwa kuba icambere mu buzima bwacu, ico dukwiriye gusengera cambere, ico dukwiye kurondera cambere ari Imana yonyene. Amen. Ari kuyirondera yonyene irya mbere, kurondera kuyisobanukirwa, kwibaza ibibazo, gushaka kugira ubwo bucuti nayo gusumba ibindi vyose, gufatana nayo gusumba abandi bose. Amen. Kuko Imana yaratwemereye ngo uzobaza azokwishurwa, uzorondera azoronka, uzododora azokugururirwa. Amen. Ndabikunda ukungene vyanditswe muri Luka 11 nihenze 11, ego ahari bihera kuri 9 gushika kuri 13. Kuri 13 niho nkunda ingene handitse ngo mwebwe mumeze gutyo, abantu babi gutyo, mushoboye guha ingabire nziza abana banyu, gute jewe ntazobaha. Haleluya. Mpwemu Yera niyo ngabire ya mbere Imana ishaka kuduha. Amen. Niwe ashaka ko twifuza, ariwe turirira. Amen. Ariwe tugenda tukavuga nka Dawidi, tukavuga ati ntwara vyose naho wagirira, umugabo ntuntware Mpwemu wawe, ntuntware Mpwemu Yera, ntuntware wewe. Amen. Urumva rero naho numva sengeye cyane tube abarondera Imana. Numvise mpagurukijwe kandi numva no munsi nshaka guhagurutsa nawe, nshaka kubwira ni ingo duhaguruke, ntidusubire guteshwa imitwe, guteshwa ubwoko n'ibibazo n'ibintu vyose bitagenda, ariko nuze turange amaso ku Mana yacu, vyerekana yo yiri hejuru y'ivyo vyose. Dufatane nayo, tuyifuze, tuvuge ati Mana ni wewe bukiriro bwanje, ni wewe umpaza gusumba ibindi vyose, ndagufise nta kindi, umva ni wewe buzima bwanje. Amen. Hakurya vyanditswe muri Zaburi 63, tubisubiremwo, tujya ayo majambo, tuyahekenye, tuyamire, tugushika twumve ko dugize inyota y'Imana, twifuje Imana, turiko tuba frustre, novuga gute duvume duteshwa ubwoko no kutumva turiko Mana ni wowe nshaka, sindiko ndagira ihishurirwa ryawe. Aba ari vyo twumve, ari vyo bitwopseda, novuga gute aba ari vyo bivume, ari vyo bibazo byacu byo
gutora imana gusumba ikindi kintu cyangwa undi muntu. Mugabo imana iri kwiratubwira tuyirondere, ntishaka n'ubundi ko tuba abati imitwe abagire, kuko ivyo haba habuze amahoro. Mugabo tuyegere tuyegere cyane twizeye, amen, ko yatwemereye ko nitwabaza tuzokwishurwa, nitwarondera tuzoronka, amen, tuzotora kandi tudodoye tuzokurugururirwa. Rero imana twumve ko duhagurukijwe kuri no munsi kundi gushasha, dushoboye kumva yuko no munsi kandi tubaye abarondera Kristu hejuru y'ibindi vyose. Umva hamwe bituma twibagira ibindi vyose bituranje ishinga, ibindi vyose apana kuvyibagira kubera ngo twibagira abana n'ibiki vyose, oya, no kuvuga tumushire hejuru ico uwo tunyotewe gusumvya ibindi vyose abandi bose, uwo dushira imbere. Haleluya. Ufuma umve udutwara umutwe wacu wose n'umutima wacu wose, haleluya, abari Kristu, amen, hejuru yuko yoba abantu canke ibintu, kuko ibintu vyose bindi bashobora kuduhinduka, abantu barashobora kuduhinduka, ariko Kristu ni wazoguma adahinduka na rimwe. Imana yacu n'umwizigirwa aguma abibona. Hamwe tuvuga ati okay man, urakoze, ahubwo canke nsigurira ivyo ndimwo sindiko datahura, ndumva ngize nyene ntamerewe neza, yego tugende dusesa imitima yacu imbere y'Imana, ariko tuze kandi dushaka kumenya, none dusaba bwa bwenge. Yakobo avuga ati utariko ratahura mu bisanzwe, ubuze ubwenge abusabe kandi yizeye arabuhabwa, amen. Mugabo ukaja kudidinga wibaza uti oya jewe sinkwiriye, jewe sindi ugize iki, bishobora gutuma biba obstacle, novuga gute ikibuza yuko byukuri ubona ubwo uronka ubwo bwe burahari, mugabo ntuza kumenya ukungene novuga gute biraza kukunanira canke birakwankira, canke wowe nyene uraza kuba paralyze, ntiwumve ushobora kuja kuvoma, gufata, kwiserva ku meza y'Imana aho hari ubwenge, uko uwumva wikumiriye. Ariko ndavyirukanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, wumve ko udakumiriwe, wumve ko uri ubereye nawe. Imana igushaka kuja kwiserva mu vyayo, amen, kuja gutora mu vyayo, kuja kuyinezerererwa hejuru y'ibindi vyose, kuyishimirira, amen, ko nayo kubera nayo ishaka kukwishimira. Haleluya. Kandi irakwishimiye cane, haleluya. Hama kandi rero tube n'ukuri abakunzi b'Imana hejuru y'ibindi vyose, amen, amen.